bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Ezekiel, uvugishwa n'Imana Ezekiel igice ca 18 cose. Ezekiel igice ca 18 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 32. Muhezagirwe n'iki gisomwa. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umuntu wese niwe azokwibarizwa ivyo yakoze. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunza ko riti, niki gituma mucira uwo mugani mu gihugu ca Isirayeli ngo base barya inzabibu z'ibitumbwe amenyo y'abana akajiga inyugwa. Ndahiye ukubaho kwanje, niko Umwami Uhoraho avuze, ntimuzokongera kuronka inyanduruko yo guca uwo mugani mu Bisirayeli. Abantu bose nabanje, nkuko umwana ari uwanje niko na se ari uwanje. Umuntu akora icaha niwe azopfa. Ariko umuntu namba ari umugororotsi, agakora ibitunganye n'ibikwiye, akaba ataririye mu misesero yo ku misozi, ntiyunamurire amaso ibigirwamana vy'inzu ya Isirayeli, kandi akaba atononye umugore w'umubanyi wiwe, akaba ategereye umugore mu gihe ari mu miziro, atagize uwagunga ariko akaba yarasubije ingwate nyeneyo, atagize uwo anyaga ku gahahazo ariko akaba yaragaruriye uwushonje akambika impuzu wambaye ubusa, akaba ataguraniye kuzohabwa inyungu canke ngo yake ibirenzeko na bikeya, ariko akarinda ukuboko kwiwe ivyaha, agaca urubanza ruroranye ku muntu n'uwundi, akagendera mu vyagezwe vyanje, akitondera amabwirizwa yanje ngo akore ivy'ukuri, bene uwo aba ari umugororotsi, ntazobura kubaho, niko Umwami Uhoraho avuze. Umurongo wa 10, ndabibutsa ko turiko turasoma muri Bibiliya y'ikirundi nshasha. Umurongo wa 10, ariko avyaye umwana akaba igisuma, akaba n'umwicanyi, akagira ico akora muri bene ivyo, ntagire ico akora co mu vyari bikwiye, ariko akarira mu misesero y'ibigirwamana ku misozi, akonona umugore w'umubanyi wiwe, akagunga umworo n'umukene, akanyaga ku gahahazo, akima ingwate nyeneyo, akunamurira amaso ibigirwamana kandi agakora ibizira, akaguranira kuzohabwa inyungu, akaka ibirenzeko, bene uwo mbega yobaho? Eka ntiyobaho, ko yoba yarakoze ivyo bizira vyose ntiyobura gupfa, kandi amaraso yiwe azoba kuri we. Nuko rero n'uwo nawe yovyara umwana, akitegereza ivyaha vyose vya se yakoze, agatinya, ntakore ibisa navyo, kandi akaba ataririye mu misesero y'ibigirwamana ku misozi, ntiyunamurire amaso ibigirwamana vy'inzu ya Isirayeli, ntiyonone umugore w'umubanyi wiwe, ntagire uwo agunga, ntagire uwo yaka ingwati, ntanyage ku gahazo, ariko akaba yaragaburiye uwushonje, akambika impuzu wambaye ubusa, ntagiriye nabi umukene, akaba ataguraniye kuzohabwa inyungu, ntiyaka ibirenzeko, ariko agashitsa amabwirizwa yanje, akagendera mu vyagezwe vyanje, uwo ntazopfa azira ibigabitanyo vya se, mbere ntazobura kubaho. Ariko se wiwe kuko yahaza cane, akanyaga mugenzi we ku gahazo, agakora ibitaroranye mu bwoko bwabo, uwo niwe azopfa azize ibigabitanyo vyiwe. Yamara muravuga ngo ni kuko umwana atuzira ibigabitanyo vya se. Erega umwana niyakora ibitunganye n'ibikwiye, akitondera ivyagezwe vyanje vyose, akabishitsa, ntazobura kubaho. Umuntu akora icaha niwe azopfa. Umwana ntazozira ibigabitanyo vya se, na se ntazozira ibigabitanyo vy'umwana wiwe. Ubugororotsi bw'umugororotsi azobuharurwako, ivyaha vy'umunyavyaha azobiharurwako. Ariko umunyavyaha niyahindukira akava mu vyaha vyiwe vyose yakora, akitondera ivyagezwe vyanje vyose, agakora ibitunganye n'ibikwiye, nukuri azobaho, ntazopfa. Ibicumuro vyiwe vyose yacumuye nta na kimwe kizokwibukwa ngo gishirwe kuri we, azobeshwaho nuko yakoze ivyo kugororoka. Mbega mugira ngo mpimbarwa nuko umunyavyaha apfa? Niko Umwami Uhoraho abaza. Ikimpimbara suko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho.
ariko umugororotsi niyahindukira akava mu bugororotsi bwiwe agakora ibyo kugabitanya akigana ibizira byose umunyakibi akora, mbega yobaho? Mu bikorwa by'ubugororotsi byose yakoze nta na kimwe kizokwibukwa. Ubuhemu bwiwe yagize n'ibyaha byiwe yakoze nibyo azopfa azize. Yamara muravuga muti inzira y'umwami Imana ntiroranye. Ehe nimwumve mwa bantu b'inzu ya Isirayeli, mbega mugira ngo inzira yanje niyo itaroranye? None inzira zanyu sizo zitaroranye. Umugororotsi niyahindukira akava mu bugororotsi bwiwe agakora ibyo kugabitanya azopfa bizize. Ibigabitanyo byiwe yakoze nibyo azopfa azize. Ariko kandi umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha byiwe yakora agakora ibitunganye n'ibikwiye azokiza ubugingo bw'urupfu. Kuko yirimbuye agahindukira akava mu bicumuro byiwe byose yakoze, nukuri azobaho ntazopfa. Yamara ab'inzu ya Isirayeli baravuga bati inzira y'umwami Imana ntiroranye. Mw'abantu b'inzu ya Isirayeli, mbega mugira ngo inzira yanje nitaroranye? None inzira zanyu sizo zitaroranye. Nico gituma yemwe ab'inzu ya Isirayeli ngira ndabacira urubanza umuntu wese nk'uko inzira ziwe zimeze, niko umwami Uhoraho avuze. Nimugaruke muhindukire muve mu bicumuro byanyu byose, ibigabitanyo ntibibazanire kugesezwa. Nimute kuri ibicumuro byanyu byose mwacumuye, mwironkera umutima mushasha n'impemu nshasha. Ni igiki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Erega simpimbarwa n'urupfu rwapfuye, niko umwami Uhoraho avuze. Nuko nimuhindukire mubeho. Mukundwa wadukurikiye canke abatwumviza muri benshi, muhezagirwe n'iki gisomwa. Mwe muyera abayagire, mwe muyera abafashe, adufashe twese duhindukire dushobore kubaho. Ijambo ry'uyu munsi niri: Uhoraho ahimbarwa nuko twihanye. Imana iguhezagire, Imana igushoboze kwihana, Imana igushoboze kureka ikibi n'igisa naco cose. Uhindukire Uhoraho, ugendere mu bugororotsi, kandi wagendeye mu bugororotsi ntubuvemo nk'uko twaburiwe ngo niyabuvamo akagendera mu byaha azokwicwa n'ibyaha byiwe naho yahora yitwa umugororotsi. Imana idufashe, Imana iturinde, Imana itubere Imana muri byose, natwe tuyigamburukire tuyigorokere muri byose, idushoze twitabe umutumiro wayo, kuko ihimbarwa nuko twihanye. Imana ikugirire neza wowe n'abawe, igirire neza abana bawe, ubabere akarero keza. Kandi namwe mwabana mwe mwagize ababyeyi bagendeye mu bitari byiza, muhindukire Uhoraho ariteguye kubagirira neza, ntazoguharura ko ibyo ababyeyi bakoze niwagendera mu kugoroka. Urakoze kudutega yombi. Nkundira dusengere hamwe, usubiremo aya majambo uti: Mwami mwiza, watanze umwana wawe Yesu Kristo ku bwanje ngo apfire ibyaha byanje. Ndihanye, ndemeye kugendera mu bugororotsi, ushoboze kwirinda ikibi n'igisa naco, muri bikwiye n'ibiroranye bihimbara umuremyi wanje. Urakoze ko wumvise ugusenga kwanje, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wanje, amen. Murakoze kudutega yombi. Mugire umunsi mwiza, mugire ijoro ryiza, mugire umurango mwiza, mugire ibihe byiza aho muhereye hose ku isi, kandi mubandanye gusangiza abantu ijambo ry'Imana aho muri hose. Imana ibagire neza.